nyakubahwa mujejwe byo guharura amafaranga ya komini, banyakubahwa muri mu nama ya komine, banyakubahwa bahanuzi ba chef de zone n'abo dufashanya mu bikorwa bya misi yose, banyakubahwa kuri mitumba muri ngaha, nyakubahwa mushitsi ukaba n'imvukira y'igihugu cyiza cyacu cy'u Burundi, musanzwe muba mu gihugu cya Amerika, nabiteye iteka mumaze iminsi noneho muriko muragendera n'inzone zacanyanye no mu komine yacu ya Shombo, banyakubahwa mwese ndongozi bene gihugu mwese, uramuzubwira ati aho mu buhigo jewe ntaho noshobora gushika, acamaramara ama wizanira impene, wizanira inka, uyishore uyigurishe amahera uyumviriye kandi biberanye by'ukuri n'umworozi uzi ibyo wayihaye, uzi ibyo wayitoteje, uzi ibyo wayoroje, hama umworozi aronke ikibanza mu gihugu cacu, muri komine no muri zone yacu. Abaheza kumvikana baduhamagare kugira ngo hace hafatwa n'amafoto turiko turagura, kumbure bariko baribaza ati nta byashobotse. Miragiro dufise yuko kuwa gatandatu aho uzosanga huzuye, aho abanyamuyinga, abanyakiruneka, intara zose ziba zica ngaha zije kwishorera kugura ibitungwa. Aha Gitega niho bari, nababwiye burya iya mbere irahereje kuvugwa, ntiworaba nukuri bitabereye ijisho inoti gusa. Nabwiye ngaha hataje imashini amahera ari ngaha ntiwokuvya. Ngaya mbere ikaba ihejeje kuvugwa ku mugaragaro n'amasanamu menshi, ikerekana ko umuguzi atasha aryohewe ariko araziharura ati nayiragira babona, ndaziharuye babona, kandi rero ntibibaze yuko ndayatahana muhira ntiranayajana kuyabitsa ngo muhavamo ndara ku mugono aho ibambewe. Byose biratunganye ntiworaba. Ujye uwarura igisigaye abashora mbanaye mushora, kuko bariko barabaza ati mbebasha amahera tuyasiziba gute, kandi nta nkeka ko ibintu bimeze neza cyane. Ndumva n'impene bari bariko baragura, umunsi agufata n'udufoto uhari naho ibintu bimeze neza. Ntibaze ngo n'abacuruzi cyangwa n'abadandazi abagura inka gusa, muvara n'abikora ufise ahantu impene bahejeje kugira iki kukurya kara ko yegeje gushokwa. Ubushikara hongeye kugira ngo berekane ku isoko atari inka gusa ibitungwa. Tugira amahoro. Saba twagira dusabe umubaha chef de zone kugira ngo apatakanya kugira ngo tuyagire muri umwanya mwiza. Murakoze. murakoze n'icubahiro Mana ushobora byose, nyakubahwa umwanya musitanteri mukaba n'umuhanuzi mu byo mujejwe harimo ubutunzi, nyakubahwa
mujejwe byo guharura amafaranga ya komini, banyakubahwa muri mu nama ya komine, banyakubahwa bahanuzi ba chef de zone n'abo dufashanya mu bikorwa bya misi yose, banyakubahwa kuri mitumba muri ngaha, nyakubahwa mushitsi ukaba n'imvukira y'igihugu ciza cyacu cy'u Burundi, musanzwe muba mu gihugu ca Amerika, abiteye iteka mumaze iminsi noneho muriko muragendera n'izone zizacanyanye no mu komine yacu ya Shombo. Banyakubahwa mwese ndongozi, bene gihugu mwese, tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, iterambere n'ubutunzi bifatiye ku bidandazwa na cane cane bw'ibitungwa muri zone yacu nziza ya Nyabibuye. Nyakubahwa umwanya musitanteri, mukaba n'umuhanuzi w'ibyo mujejwe harimo ubutunzi, ngira ngo mwavyiboneye, duhejeje kugurura isoko y'ibitungwa mw'izone nziza yacu ya Nyabibuye, tukabamenyesha ko iyi soko yari yasabwe kuva kera mugabo itari bwaje mu ngiro, kandi nk'uko mwabibonye turavye intango ni nziza cane, isaba abenegihugu bari ngaha ni nk'amashimeshi cane. Intango ni nziza kuko hashoboye gushoka inka zirenga 10 n'ibitungwa bito bito bigizwe n'intama n'impene bishika mu 40, ngira ngo mwabonye ko n'ingurube zabonetsemwo n'inkwavu ndetse n'ibindi bitungwa. Nubwo tutaratunganya neza aho umugwi umwe wose uzoza uraremera, murabona yuko isoko abenegihugu bayirose bari bayishashaye, kandi twabonye n'abaguzi bari baje kwigurira ibitungwa mbere byabaye biki. Dushimire rero abadandaza n'abashora bashoboye kuza kudufasha kugira ngo iki gikorwa kigende neza, kugira ngo mwabonye yuko bashoboye no kubagiraho igitungwa kimwe kugira ngo abifuza akanyama nabo nyene bashikirwe, n'ibinyobwa bikaba byabonetseho, biboneka yuko abantu bari barindiranye igishika iki gikorwa. Rero turavye umuruho abenegihugu bagira bariko barapakiza ibitungwa vyabo biyororeye, babazimba amakori bagatanga 2 canke 3, ibyo byose tugasanga ni umuruho ku benegihugu. Muri ya ndinganizo nziza ya leta mvyeyi yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, ibi byose bigiramo kugira ngo umwenegihugu aronke ikintu cyose akeneye mu buzima atiriwe araruha. Aho umwenegihugu ava mu gatabo canke mu mitumba 5 igize ino zone, canke no mu yandi mazone twokwita amazone magenzi duhana imbibe, eka ndetse n'abava mu makomine yaha hakurya muri Ruyigi ya kera, murabona yuko isoko izobabera hafi cane. Bazokwirwa barapakiza, bazoyobora, hanyuma bamuhereza amafaranga yiwe, mbere ashaka aca yitahira n'amaguru kuko azoba yavuye hafi. Rero by'ukuri turashimira na mwebwe biciye kuri nyakubahwa musitanteri wa komine zacu ya Shombo, yashoboye kutwemerera ko iyi soko dushobora kuyitunganya, mbere mukanadufasha mu kuduterera ibikoresho nk'imisumari n'ibindi kugira ngo iyi soko yubakwe. Ndabasaba abenegihugu babambere amashimeshi cyane. Nta majambo rero menshi tuhava tubicisha, murumva yuko bari gushima. Uruhande rw'intwaro turakengurutse, kandi kuba mwikoye mukaza kudufata mu mugongo muri iki gikorwa n'ivyiteka. Hanyuma kandi turashimiye n'aba bashitsi bari mu karuhuko mu gihugu c'amavukiro, baje bava muri Amerika, kandi nyakubahwa umuhanuzi wa musitanteri tubamenyeshe yuko kubera umutima w'urukundo w'ishirahamwe arongoye uyu mupfasoni mubona ngaha kitwa PAV, bifasha imfuvyi n'abatishoboye n'abapfakazi canke n'abandi bahuye n'ibindi bibazo, yarashoboye no ngaha kuduha imfashanyo ya twa dukarata abantu niko ko kwivuriza ko tungana 100
ndabasaba mu mpera amashimwe cyane. Muramenyesha kandi yuko uyu mumama nyene mubona ngaha hariho ibindi bikorwa ariko ararangurira by'iterambere nk'ubworozi n'uburimyi n'ibindi. Murumva yuko bica bitusahiriza abenegihugu bashobora baronka akazi kugira ngo bamwe birirwa ku marigara bice bigabanuka n'ubusuma bukagabanuka. Ni ibyo rero twagomba kubamenyesha. Nibaza yuko inyuma y'ijambo kumbure mugomba mufate mu kanya aza guca habiki umugirwa wo gushikiriza izo karata abashoboye gutorwa mu mitumba 5 igize zone Nyabibuye kugira ngo bazishikirize nawe nyene imbere yuko ahafata urugendo rumusubiza inyuma mu gisagara ca Bujumbura agende adufashije ico gikorwa. Kumbure ngira ngo nihaboneka kanya nawe araza kuha kanya kumbure ko kuganiriza bene igihugu gatonya. Nkaba nagomba gusozera ndabaha ikaze kandi nongera nsaba bene igihugu mutege amatwi ijambo ngoma dushikirizwe na nyakubahwa umuhanuzi wa Musitanteri mu byajeje harimo ubutunzi. Murakoze, tugira amahoro. Tugira amahoro. Nyakubahwa chef de zone rongoye izone ya Nyabibuye, banyakubahwa abahanuzi ba chef de zone muri ngaha, banyakubahwa abakozi ba komine, ndabonamo umwe arongoye, umwe ajeje ibyo kumenyekanisha amakuru, ndabonamo kandi ubucejwe ikigega ca komine hamwe n'ubumwungirije, ndabona kandi ubujeje ibyo gutunganya amatongo. Nyakubahwa mushitsi mwaje kuturamutsa mu kavi Bujumbura, abumva ko dukunda. Banyakubahwa bakozi ba leta n'abandi mwese mukoraniye hano, itugira amahoro. Imbere ya byose mbanje gushimira Imana yaduteye iteka tukaba turi ngaha turi bazima, kuko na turi bazima si bya bose. Buryo turavye ku mbuga ngurukana bumenyi ukabona abantu bariko barapfa. Rero wisanga ukomeye nivyo gushima. Ndabasabe tubanze dushimira iyo Mana yacu. Ubwa kabiri ndashimiye cyane chef de zone wa Nyabibuye muri kano kanya aduhaye, kandi nongera shima cyane iki ciyumviro abenegihugu bari kuri no mutumba biyumviriye, bakoranye n'indongozi bakiyumvira gushiraho isoko ngaha hantu. Nabonye nimumfashe tubakomera amashi. Niteka kuri no mutumba, niteka muri zone Nyabibuye, ndetse niteka muri komine Shombo, kubona mwiyumvire kino ciyumviro ciza cyane cyo gushiraho isoko ngaha hantu. Mumenya yuko bimwe mu biranga ahantu ariko haratera imbere nuko haba hariho isoko. Jerekana rero yuko ko ino soko igiye hano hantu, iyi komine, iyi zone iriko iratera imbere, kuko ahantu hose hari amasoko. Uzobibona atangura kuba akantu k'akarigara, uduki hama mu nyuma hakaja isoko. Isoko rero ihabaye idufitiye akamaro kanini. Mumenya yuko kugira komine irangure imigambi yayo, burya twebwe ngaha muri komine Shombo uburyo aho buva cyane cyane muri aya masoko nyene niho dukura uburyo dukoresha kugira ngo imigambi ya leta iranguke. Kandi rero tubikora iyo abanyesoko, abadandaza, abaguzi babikoze mu bugwaneza, bagatanga amatagisi, bagatanga amakori. Kuko iyo batayatanze ntaho uburyo bwa komine bwoboneka, kandi nta n'umugambi wa leta n'umwe wokongera kuranguka. Turabasavye rero abadandaza, abanyesoko, muzohora murema iyi soko, muze mwijukire cyane gutanga amatagisi nk'uko bisabwa. Ntuze ushore iyo nka yawe canke iyo mpene yawe
uca ugenda uranyororomba utarishe, aho uzoba uri umusuma, uzoba wivye kandi uzoba uriko urateza imbere komine. Turabasavye abantu bagenda barabundabunda twamatora iyo twagiye mu isoko tukabona yuko hariho gutanga ikora ukamengo ikintu kibagora, mukabanza kunyarana, mukabanza kwiruka, akabira kirirwa arabesha atora akagira kubesha kugorana byose ugasanga si vyiza. Turabasavye rero umuntu wese azohora ashora ikintu handi azohora avuga ati ndashoye kandi ntegerezwa gutanga itagisi, ntegerezwa kuriha nk'uko bisabwa n'amategeko. Hanyuma kandi iyo isoko iriko iragenda neza biratuma ubutunzi bwa komine bwiyongera. Navuze ko tubikura mu ko ivyo dukora tubikura mu isoko, amafaranga tugaca turakura mu isoko, bivuze yuko nitwabona ikigega ca komine kitariko kiriyungunganya congera kiduga nk'uko vyahora, tuzomenya yuko iyi soko hariho ibintu ariko irakora neza. Je tudozonora buvyumva, amahera turatwegeranya, turabona ingene abangana. Munaho rero hiyongeyeko iyindi, bivuze yuko hari akarusho ubutunzi bwa komine ko bugiye kwiyongera. Iyo twabona butiyongereye burya amakenga tuzoyagirira haa, tuzovuga ati none ya soko iriko itumarira iki ko twahora turonkaya, ubu naho tukatubona ataco vyongeye ko vyagenze gute, tuzorabira ngaha. Iyo mutanga inyigisho umuntu azoba ari ngaha akunde gutanga kori. Hanyuma kandi isoko turabona ko igiye kugira akamaro kanini. Isoko yahora ari ibitungwa y'ivyo yiyororeye atarinze gucumukura ngo afate urugendo rurerure. Mwesa neza kandi umworozi yishikira ntabwo niwe wavyiyororeye, niwe uzi icyubiro wayihaye. Kandi rero ndabona bikumiriye, nta n'umwe yagenewe ngo kugura canke mwese murahamagariwe kumusasinoki kwigurira igitungwa yishakiye. Gracias.